Sali la familia ndabaramukije cyane muraho neza nizere ko mumeze neza ya amahoro y'Imana abane namwe amahoro y'Imana sagara imitima yanyu gacu Burundi nkuko mubibona turi kumwe n'umukobwa n'umuhungu akaba araba jeune marié bagiye gukora mariage mu misiri imbere twabasanze hafi y'urugo rwabo turavuga tureka tubaganirize muramuzi uyu ni FAMBA iyo nzu umuntu rero simba ngira ngo yidondore ni FAMBA no mustare nitukumukureko agateka kiwe turi kumwe n'undi mwigemenga umukinyi wa filme kubera ko we ari umukobwa reka ndamusabe yidondorana ariko aradukurikirana. Okay, sari mwese hama ku mazina nitwa Dodo nkandi umukinyi wa filme Mihuriro TV. Ariko urabesha yose amazina iryo n'izina wise abo turashaka amazina yose n'abavyeyi. Okay, nitwa Dorine. Dorine Misigaro Dorine Sidi Misigaro. Ni Dorine Bidondo. Dorine Bidondo. Ni Dorine Misigaro niryo zina numvise bose na. Oya, nitwa Dorine Tuyisenge. Dorine kwari ko kunda gutwenga. Okay, niko narezwe ndi umuntu nkunda gutwenga ubuzima sinzi gushavura. Bwa mbere uvuka ukisanga ufise akayobe nk'ako ofisi ndavuga cyagiye umaze gukura kuje nk'imyaka 15 wiyumvise ubu nta datari nyene naragiye narashimye Imana ko nandemye nkuko niza kuvuka wirabura byari kubone naye nari kuyakira byari kuneze kandi bitana kuri Sande Umoja TV. Ego merci cyane nawe FAMBA reka ndagusabe uturamukiriza abantu bariko baradukurikirana kuri Sande Umoja TV. Sali murakomanaye mumeze neza murataka mukatakwa twe tumeze neza turashima Imana turashima uhoraho alleluya amen. FAMBA kwataka mukatakwa bisobanura kwataka nyene ni nkuko nawo jaganya nka kwataka bisobanura ukuntu kwinshi bivana n'ibintu muba murimwo ico bashatse gusobanura muri kano kanya nashatse gusobanura nkuko nawo jaganya nka kwataka. FAMBA urazi ko namye soma muri commentaire y'ijya filme muri ko murakina My Story abantu bose bavuze ngo FAMBA ntanderagira. Oya kwanza ivyo nivyo mba nkeneye kuko singombwa abantu bose bakuvuge neza cyangwa bakuvuge nabi haraba kuvuga neza n'abakuvuga nabi iyo ndero bambona koko atayumfise je nzi ko ndayifise kandi nayihawe na mama na papa wovuze ko atayumfise ugashira ko n'umuvyeyi wibatise ego warabatije je suis mugafiri Cheikh uru Cheikh Issa ego je suis mugafiri ariko urabizi ijambo kafiri rikoreshwa mu mice myinshi ariko bavuga umukafiri iyo bariko baravuga umuntu adakijijwe mu bamisirima ujya mu ntabada adasenga iwanyu siko muhora muvyita nigiye bakoresha kafiri bariko bamanisha ibindi bintu. Kafiri ni Kiarabu niko muge mutwita abamizirima kuko turabayisilamu natwe abantu dasenga indini wabara kafiri ni Kiarabu sobanura tumukafiri ni kafiri n'umuntu udahuza idini nawe wewe nimba udahuza idini ndakuta umukafiri nawe nimba udahuza idini nanje wewe unyita umukafiri uko ufise idini giwawe nanje ufise idini ni luha ni Kiarabu iluha ukaba watanga gusengera amazimizima kubaye wanje kuva mvuka mama wanje n'umuzirima avuze mu muzirima sokuru wanje data bukwe mama bukwe bose abantu bose mu wisi yose base n'umuzikuru wawe zo mu muzirima. FAMBA reka ndagusaba widondora abantu bariko baradukurikirana kuri Sande Umoja TV mu majambo makenya avunaguye haraba nibwo bwa mbere tukwakiriye bashobora kuba bakubona hande ariko bashobora kuba ari n'abadukurikirana batari bwo bakubona hande hano bifuza ko kumenya yego. Ok, ni Samba FAMBA, le roi de la forêt, l'homme qui a la diarrhée n'est pas paix de la nuit, matiti nyoso, zandunda te, giswe chino biraki vyaza ngumba, aka umwatatsi. L'homme qui a la diarrhée, ako niko nafasha. L'homme qui a la diarrhée n'est pas paix de la nuit. Qui a la diarrhée, jako niko nafasha gusa. Basi ushako nyituko qui a la diarrhée. Diarrhée rayibona na buri. Diarrhée nyene si nkuko bisigura yuko umuntu ariko ara diarrhée natinye ijoro. Buri amaze gushikambara pampers. Iko jina rajambaye. Ntabwo mvuga kwambara pampers ukiri umwana, kwambara pampers ugoze. Anje nigeze kuyambara pampers ndiko nakina comedy ndayambara nyine ndayisobeka neza nyine. Iyo comedy titre yitwa ngo yizigende kwira. Iyo comedy nayikoreye muri platform show ya kera cyane. Ego Dodo reka nawe ndagusabe widondore abantu bariko baradukurikirana mu majambo makenya bakumenye ku buryo n'umuntu mubana mwisite ahora kubona cavuga kumbe urya niwe nahora mbona sinenda muzi. Okay, ku mazina abavyeyi banyiswe nitwa Tuyisenge Dorine
ku mazina naho nkinisha muri film hari iyo nakinye nitwa Daniela hari iyo nkina nitwa Dodo umva ku izina rya film ni Dodo Apare muri ihuriro TV warufise handi hano wahora ukinira nahora nkina muri club yitwa Lumière murafise amafilme mwari maze gusohora abantu bashobora kuja kuraba tumaze gusohora imwe nyene Dodo ni kintu cyatumye wumva ukunze cyane cinematography ku buryo ushobora kubifata nk'ubuzima bwawe okay sema narayikunda sana nuko nabona abandi bako barakina nkumva yene mbabaye kose niyumvira ko nanje mfise impano yo gukina sinumva ko noje imbere ya kamera yene nkakina navuga muri atwese bigenzo bishobora canke bagize kugira bashike hage bageze bimana narumva mbabaye nyene nkumva gahinda niyo cyatumye mvuga ati ewa ilevre hasi hejuru ngeza tuja ndabe ko noje imbere ya kamera nkabona ko mfise nanje impano yo kugira bityo bandi bagira sene uyu uravye famba kuva hasi gushika hejuru sene ubona bo guhamukina na famba utokina yabari sene imeze nta nimwe vraiment nokina niyo mu gitanda no ikina ko ikina twebwe nariko mbaza uyu urabona ikibazo kimunaniye kwishura cyo gisuku miwanje yo mu gitanda twoyikina ivyo birazwi nyene twoyikina sino mu gitanda gusa haje umudayi twoyikina byose nta kibazo mu dukinire basegatanya ndabasaba tangurane nawe oya umugabo mudukinire na Dodo apana gukinana na jewe oya mukina ivyo mushaka byose ivyo ari byo byose zigitanda nje ngundi bitanda kubi ngo tuvuye tukaja mu gitanda mu dukina agasene ko kujya yego mu gitanda bararyama mu gitanda arishuka ari ibiki mu gitanda ni heza cyane murabizi yuko abantu badukurikirana kenshi nibo ba boss bacu uravyemera yego ndavyemera kandi nibo boss kabisa muri cinema mwasohoye nasomye commentaire imwe baravuga bati famba ntande rugira uzoza uratandukanya comedy na filme kandi uzurika kuvuga amajambo atarayibishira soni iyo commentaire nkawo uyibonye ukayibwirwa n'umuntu umwe mu bakiriya banyu muri ihuriro TV uyakira nuguru kwimana na beshe ivyo bihora biba kandi vyarabaye kandi byarigeze no kuzana ingorane gusa narabisiguye kuri Isaac TV na kuri Starboy TV narabisiguye neza ivyo bintu kuko vraiment abafanzi baravuga ico biyumvamo kandi ico babonye ariko ni kubatahura ni nkuko umufanzi abonye wisha umuntu aca komanda ngo kubera kuri umwicanye si byiza uzuraka kwicana zubati ubo wicanye uba uriko wicanye ngo nubwo buzima bwiwawe nje nimba mburi indero mu cinema nko muri Mario nza mburi indero nkatuka abantu nka niyo scene yiwanje so sinokina scene wo mufanzi wo ushaka kandi filme ivuga yuko nje ndikiburandero sinubaho umuntu ari wese none nshimina kuko mufanzi ushaka vraiment ivyo bintu muzimurabiraba kwera abafanzi ikindi muri filme abantu bose ntibakijijwe buri muntu wese afidukina ibintu byo mu buzima ati ngo Famba uri musi tora tukubona ukino ufise amaboko abidusha kuzovuna ukuboko kumwe none kubera abafanzi benshi baranangaza ivyo muzoza mubona muzoze murafata uko nyene nuko sinema bayateguye nje mbuzi indero nkatukana nuko byo byateguye bana ishino nk'ijuru kwima hiyo commentaire bwiranangaye ya Famba umaze igihe kingana gute muri mu mwuga wo gukina amafilme na comedy imyaka 16 imyaka 16 yego ngo wabitanguye mu mwaka wa nje nabitanguye muri 2007 2007 uri kurakina comedy ya mbere wahereye ko gukina cyangwa filme yari yitwa ngwiki filme yahereye gukina yitwa wa moyo yari part 1 na part 2 nakinye nk'umukomedie nyene nakine mu Cibitoke cya Rugombo twagize collab n'abanyarwanda niyo natangiriye gukinako waba ufise filme yawe imaze gusohoka ikaja ku mugaragaro uyiwitira ubwawe washizemo amafaranga ukarondera abakenyi mukayita oya kenshi ukuntu nje nza nkora mu TV online so ndahamagagwa nkuko nahamagaye ngira mu ihuriro ntamagwa ama TV yandi so filme mfise ni nyinshi kandi sinozitondagura ngo ndazigeze gusa iziri hit cyangwa izakurikiranye cyane ni polisi urudubi umwatatsi ndibaza ni urugo igira isohoke bazoyikurikirana tu ni nyinshi filme abantu benshi barabidogera bakavuga ariko ishike bazenza kibaza manager wa ihuriro TV nibaza ko uri umukinyi wewe ushobora kuba tabyize ndabizi ari kintu ntazi barabidogera bakavuga bati muratangura amasezo ni muyamara iyo kibazo nanje no cishu ngaho cishirere twaririya ukimudome ko manager ipoya ko yumvire by'iwacu ukakimudomako ivyerekeye ivyo vya seri kuzitanga no kutozigiheza ico kibazo vraiment kiora kigaruka cyane kandi cyarabaye muri bakundukize cyarabaye muri Suzana kira muri bisangamani na police ubu bagiye no muri Mario ngo mwasoye yindi sezo kandi nindi mutarwo mwira nukuri kwimana akazi kwaje dukora duhura n'impambamyi nyinshi cyane ziduca intege zidukoco turabantu kandi abantu nazibana zidakomana amahembe gusa kimwe cyo kivyerekeye kukata amasezo haba hari ngorane
kandi kugezaho unanirwa kumara ikintu aho ingorane ikomeye ndoshima kuzishira ku mugaragaro kuko naco umuntu ufasha kuko kimwe cyo turazi ngene tuzimara tukaraba ikuntu twabigenza neza gusa n'induzi muracika intege kudukurikirana ariko ndibaza ico kibazo cyo kutomara sezo twarakironkeye umuti na sezo kandi zosubira kuza ibure guhera kandi n'izisigaye zose zizohera havuyemo gusa ndibaza bakundukize na Suzana bisangamani nayo ntiyaheze bisangamani reka tufate ko bisangamani ishobora kubitaheze kubera harimo abakinyi bamwe bavuye ijya yo muca mubitahura mwe iheze idaheze muca mubitahura kuko muba muzi icyabaye hanyuma polisi abayikinye polisi bose ngaha gusa tuba dufise programme nyinshi dukorerako gusa dukore ku mwanya polisi izobandanya tu urudubi yo yaraheze sawa Mario nayo izobandanya tu canke nibandanye tu sawa bivanye nuko tuko turapanga by'iwacu my story yaje ndazizobandanya nkeka habaye ingorane kuko nuzi kibiri imbere urugo yo twarayikoreye strategy nziza yuko izobandanya tu kuko twahinduye strategy kuko strategy ya kera twabonye izo tuzana ingorane nano tunanusanje washabari mshabera nagashino akashara wenda ndakwataka musomete kandi twataka twataka ya dodo uno munsi uri kurakina muri Horo TV ariko ashobora kuba ari umuntu ariko arakuraba akavuga ati uriya mukobwa naramukunze uburyo yakitinga arakina neza ndibuza kumukoresha muri filime yanjye byokora okay aragenda akavugana na management yanjye ko nta drafisi yo kuvanga nka samahani urakoze yovugana n'iki muri management yanjye amen hama akavugana akaba ari bo bakaganira je gusa nokora ibyo manager ambwiye atubya umuntu yambwiye ko no kugenda ndagenda ariko ubu nta drafisi yo kuvanga ngaje gukina mu indi TV hariya muri ihuriro uje kwanza kuraho nyine ati manager yavuze ku rugucu manager yavuze genda ku mugabo wandugana nawe ugenda gusa avuze ngo hari umusore yagusabye no musimurarane yo cage urazi kimwe cyo ukuntu management ikora nk'umuntu nkeneye njewe kwanza bimanza cyo kuri njewe sawa ariko hari inzira zibiri woca umuntu agukeneye wewe amanza guca kuri wowe kubera iki rero njewe unkeneye ubukeneye njewe ariko osanga icyo unkeneye ko ugiye kubwira manager utakimbye njewe nagishaka sinogikora kuno gendo kwa manager ukabwira ebane FAMBA namukeneye aze dukore interview ndamucomagura imbugita mu nda apfe manager acambira rero FAMBA genda ukore interview baragucometa imbugita hoya bisa kwanza bice kuri njewe umbwire FAMBA ndagukeneye ariko ndagishimye nje ndakubwira genda rero kwa manager usaba uruhusa cyangwa uvugane nawe rero ndagishimye ndakugiye cyo kintu sinogikora naho ugenda kwa manager rekana naco tu kuko nta kintu manager uvuga nkore nje nakishatse ngo ndagikora suko dukora nitugiri mu bukoroni ubwo wabyumvise umenye imipaka yawe ikintu cyose ngo manager avuze nje ndagikora uko nyine we bice kwanza kuri ubu naraje sinkore aribyo ariko ikintu cya collabo cyangwa umuntu akurondeye nakubwire gusa ucunana kimwe nibazo ukoresha ikintu umutima udashaka kandi ikintu cyose uzokora cya collabo uzobanza ucyumvemo kwanza wewe ukiganire n'umuntu agikeneye akubinje ngene nkorera iki kintu ni sawa kwerege ndavuga rero na manager ujya hagati ya manager n'abakinyi ninde abari boss wundi abakenerwa uwundi cyane twebwe abakinyi twadukenerwa na manager kuko manager ni wabaho kubera twebwe natwe ntubaho kubera wewe twese turakeneraniye kwanza uno musara musabonetse nk'umusore wo mu diaspora akakubwira ati vraiment mini ko na franga ndashaka kureka ibintu byo gukina filme uze twubaka urugo sishure nje yogenda yiruka uraza abagabo nyene babuze agakoge simwo angwazi nje n'ubunyenda ugiye dodo nukuko imana ngo ndakwata ke FAMBA wameme FAMBA wameme kuvuga buretse nukuvuga ngo ntushobora kurongorwa n'umugabo adafite amafaranga mbo oya twavyumvikane nka gukunda kuko urukundo samahera we umugabo adafite amafaranga n'urongora nawe ntushobora kurongorwa n'umugabo adafite amafaranga none kano kanya FAMBA kubwiye kurongora oya umumiziro bari kutorongorwa n'umumiziro yavuze ko ndi gafiri oya wewe tube turarika ibyo yavuze wewe kubera ko utorongorwa n'umumiziro oya ndi y'amiziro iragoye cyane amiziro abantu bakunda abagore barakunda abagore sana buretse wowe umaze gukundana n'abahungu bangahe buretse ego abahungu abamizirima sawa abamizirima mukunda abagore umaze gukundana n'abahungu bangahe yo preba ni benshi kwanza twamizirima ture kukundana n'abagore bane batarenga ariko abo bakobwa abo we yavuze
muvuze ngo mwe mukunda sawa reka tuvyemeze ko mubakunda ntaco ariko reka ndamubaze ku myaka afise amaze gukundana n'abahungu bangahe tumve ko adakunda abahungu nyishura ja ego baje kundana n'abahungu benshi abana benshi none yavuze wenyine ni ukuvuga ngo hariho n'abo yibuka ari uko bahuriye reka sha abakanjako mu bahungu waba warigeze uretse mu bahungu uba warigeze kuryamana nabo ubishaka cyangwa utabishaka nuwe muhungu wibuka ukumva agahinda karakwisha mu mutima wawe okay ntabeshe n'umuhungu umwe niwe wibuka ukumva muri wowe urababaye ego yari byagenze gute ikikubabaza ni cyane nunyicira amakuru byari byagenze gute ari hamwe uzahamagare tuvugane pembera para imbere ya kamera turiko turabiganira nibisanzwe wabivuze n'umwe ntawe twavuze yari yagukoreye tubana abantu benshi cyane urumva kandi ibyo nambuza n'umugabo ndavuga ngambe kamera ariko yavyumvise ikibazo nabaje wacumvise mu bahungu benshi yaryamanye nabo uwo yibuka akumva arababaye nimba yanyishuye ngo uwo nibuka ngo n'umwe umva nimba yisho ngo uwo nibuka n'umwe nuko muri benshi yibuka umwe niwe amubabaze sasa niko ndamubaza igituma ubabariye umwibutse n'icyaha uzombaze pembeni okay hatari sana famba warize uraheze ishure yego akuna jezi nize ngo ndabiheze ibyo bi garuke mu kanga je nagarukiye mu yicenduko kuko sinumva yatumye hebishure yabaye narabihevye kuko ahiga udafise ubwenge kugegera abe n'ubwenge nje mfise ubwenge sinokwiga nukuvuga ngo ubwenge wari ufise burahagije n'amava kuja kurondera ubwo mwishure erego umuntu agiye kwiga abadafise ubwenge abagiye kurondera ubwenge je mfise ubwenge nje kwiga ndondera ibiki mu myaka 8 cyangwa 9 baba baricaye ku ishuri nikiye cigwa baramutse baguhaye akaryo ko guhindura ibintu abanyeshuri biga wokura mukavuga ati iki cigwa ndagikuyemo nta n'umumaro kibanze cyono nabana mu ntoki ariho cigwa kwandi si cigwa ndibaza ni cigwa harageraho ngo bavuga ngo abana rero muririmba uturirimbo mukaja ngaho mukaririmba kijya cigwa vuma caramvuruga mu mutwe nimba cari cigwa nimba cari biki mugaza avuga abana bisengero bari mukaririmba uturirimbo kwishuri ivyo binara byanka byaramvuruga mu mutwe kijya kintu gikura ariko x yo kare naco indi x yo kare ego iki ego no gitwa gitwa ndakubajije XO kare ntacyo yari gutwara ntacyo yari gutwara urabona ari igihe twiga ibintu by'amaradikare tukayiga ngo ama XO kare fwa Y kare cyangwa ngo ibiki maze imyaka 7 narahevye ishuri famba minervare abavyeyi bakwishiriye kwishira umuntu y'icyo cyo baratakaje umwanya nk'abavyeyi banje amahera batanze n'ibima ahubwo nje nzoyabasubiza tu kuko baratakaje umwanya nje nari mfise tala yo gukina comedy gusa nabindi niyumvira byo mwishuri ni wambwire by'uburofa ngo byo gusa impano y'abantu ngo bareke kuyiga no bige gusa nje kuyiga vraiment no nje no gukina comedy nabindi uno munsi ndavyutse mu gitondo ndaje ndakubiye ni famba nukuri naryamye mu ijoro imana iranyereka yuko uzombera umugabo navyeretswe wonyakira yo nukuri kwimana ahubwo ni sawa kwere shandirongeye umugore nje no vyanka kwere shama mangu nunzi neza mu majambo make bira bintu by'ubuvugishwa nawe uravyemera hoya bijya sinda by'uvugisho je haje umukobwa akabira ngo je famba narenda rota kuri umugabo wanje hanaje rero ngo tuhabirane rero no vyanka Imana nawe ko navyeretswe yuko uzombera umugabo wo vyemera no vyanka yo ariko umve ko wowe utwaye umugore w'umukafiri adake umukafiri utari umukafiri hari umwenge haciki ego ikiganiro ngiye kukirangiza ndumva bitangiye gukomera ndumva bitangiye gukomera ya reka mbere yuko dusozera ikiganiro cyacu ndagusabe ngo mutubwire projet abantu bafanzi ba Ihuriro TV muri ko muradutegurira ndetse n'ibintu bitagenda neza bimwe mubambwire ko hari ibintu bimwe mugiye gukosora kuko bamwe baridoga ariko abandi bakavuga ati baranyuzwe bari babakumbuye barabakunda ibintu byinshi dutangiye kwanza kuri projet dufise projet nyinshi gusa projet tuko turibaza ko cyane ni projet kwanza yo guheza Mario na projet yo kubandanya ama histoire ko yatanguye gusa ari indi projet nini ebane ije kumenagura ahatamenetse ni projet yitwa urugoseri ni projet tuko turagira kandi twagiye strategy nziza hamwe atamufanzi numwe azo kwidoga
kuko izoba ije isohoka ku mategeko kuko twayicariye umwanya muremure twipanga turayikira n'inzira nziza hamwe bitazogira bizana ingorane ingorane zibaye ku bakinyi gusa ariko niyo projet dufise kimwe cyo bitegurire urugo seri iri kwiraza izo birimo abakinyi bose bayihuriro azoba ari impanuro nyinshi na komedi z'ugwego apana bimwe tuzohindura byinshi vrema z'ugwego yego ama icereke ngo byerekeye abafanzi byo twobasabana kuko bo dusupportinga cyane kimwe cyo bakashiramo bagashiramo n'imitahe yabo kuko ari byinshi bidugora twese ihuriro nzima duhagarikiwe n'umuntu umwe ari wa Miss kandi ujya n'umugabo afise famille yiwe nihagarikira umugabo wagasuguru nka jewe kuva age zikazedi bisaba hahongerezemo izindi nguvu aba diaspora abantu bafise imitahe bashiremo mu ihuriro kuko turacara abajene benshi na abantu bakuze benshi bari mu ihuriro turacara abajene turacakene support kugira impano zacu zije ku mugaragaro vraiment aba diaspora n'aba manager bashire mu mitahe nituzoba atutawangusha yego kano kanya gasore aramutse aje muri ihuriro akabasaba ko mungira gukinana mu memerere yego yo kwinjira kuko izina ni ryo muntu ijya ni ihuriro naho ugenda hose amanzira iherezo ry'inzira ni mwiwese iherezo ry'inzira ni mwiwese no kuvuga ngo mu ihuriro ni mwiwese aho hose azogenda azotinda mwiwese kunya ndanda gusaba naho ngo ugira akaja mubwirira abana ariko aratukurikirana kuri Sunday Moja TV umukobwa twenga neza niryo rya mbere mbonye umukobwa wemera kuja mu kigana yatisize maquillage okay bafashe surprise navyo niteguriye undi ntwari kwemera kuja utisi sindabikunda ibyo kwisiga cyane oya noneho bambe akapo kanje urumva yene cyane nk'umudiyasubira yo bagiye kugushima muri Canada acha byumva ko nazomugora ibintu byo kwisiga amambo bakunzi ba Umoja Sunday Umoja TV Sunday Umoja TV cyo twabasaba gusa no kumodu supportinga nawe turabakunda cyane muduhagarikire mu bikorwa byacu dukora byose. Okay, ndabashimiye cyane ihuriro TV, ndabashimiye FAMBA, ndabashimiye Dodo ku kanya mwamaye kugira ngo tuganire. Imana ibaho umugisha. Bismillah. Bismillah gusara kabazo kamwe ngira ndamubazo. Mubaze duce turangiye. Je ndakunda kubaza wewe hanyuma wowe bimubazo. Ambwiye ngo mubaze ngo akabenzi kagufasha iki mu buzima. Amajambo make ncabyumvikana ko kunda ego pasi ndabihariri akabenzi kagufasha iki mu buzima. Ndagakunda sivyo kandi akabenzi nyama muzindi. Oya navuze akabenzi kagufasha iki mu buzima. Akabenzi siko amwenda mubaze icyo kamfasha ariko gusa ndakaryama nkabona guhaga nkaryama. Ego none wowe akabenzi ukanye je nakubaza beri gutakanye ico kibazo gikuye ndakubajije nko aho havuye nibindi kweri kutajya akabenzi je numushehe nyuma vutajya akabenzi ego ugahori sinzi gusa nje sindakajya mugahori nabibazo nyine byinshi kuri akabenzi none ambaza ibyawe ciao ciao bakuzi bacu turabakunda cyane Imana ibaho umugisha nizere ko mwaryohewe mwibuka ko bafite filme nshasha yasohotse yitwa My Story mugende murabe na Mario Seri sezo ya kabiri igiye gusohoka akabenzi aragakunda ni kuri ihuriro TV turabakunda cyane rero Imana ibahezagire